oya ndabizi nawe amakuru y'ino shengero ntayo waruzi. Rino shengero reka ndaguha incamake yaryo. Rino shengero ni Eglise Catholique ariko ni Catholique Orthodoxe. Rino shengero ukuntu rimeze bafise imigenzo nk'iry'abakatolika nyine, bameze gutya gukurikira. Iyo hari misa bakora imisa imwe rudende, nta misa bimwe byo kuvuga ngo iya mbere, ngiya kabiri, ngiya gatatu. Ariko noneho iyo hageze gusangira bagafata ujya mu vinyo utambiye bakawushiramwo umukati indani, noneho bagashiramwo n'amazi ashushe bakabivangavanga. Iyo wabatirijwe hano hantu uba wemereye gusangira, bakagusangiza bya bintu bivanze, mu nyuma bakagutamika. Buri muntu wese aba yaje muri urwo rushengero agashobora gusangira kuno nyine ndagusiguriye. Hanyuma hano haba hari abapadiri bagiye batandukanye. Uriya yambaye ishapo ni umusenyeri waho, abo bandi bambaye amakanzu yera ni abapadiri. Bano bapadiri itandukaniro ryabo bashengesha mu ndimi zitandukanye, niyo mpamvu haba imisa imwe rudende. Hano harimo umupadiri avuga Ikirundi, Igifaransa, Icongereza, Ikigiriki, indimi nyinshi zigiye zitandukanye. Bigashobora bino gutahuza umuntu wese yaje gusengera hano avuga indimi itandukanye n'iy'abandi, agashobora gutahura bivanye n'uko umupadiri umwe wese agenda aramusigurira. Ariko bigatuma nyine ariyo mpamvu haba imisa rudende. Uri umuntu avuga Igiswahili, Ikirundi, Icongereza, hano hari umupadiri asubiramwo ivy'uwundi yavuze ariko akabivuga mu rundi rurimi, ku buryo nawe uvuga urundi rurimi wisanga wamaze. Hakaba ari naco kibazo, ino misa ishobora gutangura saa moya z'igitondo igahera saa sita z'umurango. Ino misa igatuma ifata amasaha arenga 5 canke 6, iriko iraba ku mvo z'uko baba bashaka ko umuntu wese ari muri runo rushengero avuga indimi itandukanye n'iy'uwundi ashobora gutahura bivanye n'umupadiri abashikiriwe akamusigurira mu rurimi avugwa. Niyo mpamvu uje kuhasengera uvuga Icongereza, uvuga Igiswahili, uvuga Ikigiriki, eka indimi zigiye zitandukanye, hari umupadiri abajejwe kubivuga abigusigurira mu rurimi nawe asanzwe avugwa. Ariko nanone runo rushengero umupadiri aremerewe kuba umupadiri nubwo aba yaravyaye, ariko iyo umaze kugenwa ukaba umupadiri ntuba wemerewe kandi kuvyara uwundi mwana, biba bihereye aho. Ariko noneho ntushobora kuba umupadiri mukuru mu gihe ufise abana. Umupadiri mukuru aba ujya mupadiri atigeze avyara. Ano magi nayo ubona batanga n'amagi agaragaza yuko uwo munsi ikarimi biheze wemerewe kurya ibintu byose biva amaraso. Nkuko mubizi iyo abakatolika bafunze ntibemerewe kurya ibiva amaraso, ibintu amagi, isamaki, inyama, eka n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Aya amagi mugomba mubone akurikira aba ari ikimenyetso c'uko umukatolike wese kubwo izuka riba ryabaye aba yemerewe kurya ibintu biva amaraso, kuko bararavye ikindi kimenyetso coba barabona ko nta nyama bozana, bararaba ibintu vyoroshe, bararaba ko babona yuko botegura ibintu vy'amagi. Hama ibitumbura navyo biba bigenewe bano bana batoyi, kuko kumvo zuko iyi misa imara umwanya muremure itarahera, hari igihe abana batoyi basonza, bino bikaba bihabwa bano bana batoyi.